Mwiriwe mwakeye akazina banyitwanije imbere y'Diyodone. Karibu kuri Ukuri kwanone podcast episode 3. Rero munsi ngomba ko twoyagako ku bintu bijanye ni Imana. Abantu batizera aho bavuga yuko atamana ibaho. Rero ntatinze inge dutangure kino kiganiro. Rero bwa mbere na mbere ikintu ngomba kuvuga nuko ujewe ndi umuntu mu bandi kandi ijambo ry'Imana ndarikwirikira nk'abandi. Sindi umuntu uvuga ngo ati ngo afise ubumenyi cyane mu bintu bijanye n'ijambo ry'Imana, ahubwo nk'uko umuntu akurikira ikintu arashaka itahuro, kandi muri iryo tahuro nawe nyene akafita ivyitekererezo biri murimwo. Rero munsi jewe nza gusohora ivyitekererezo vyanje kubijanye n'iki kiganiro tugomba dutangure. Rero uri umuntu ufise akabazo aho ufise ivyitekererezo, nawe ntiwibagire kugira comment wandike ngaho hasi hanyuma tubiyageko. Rero ngoma ntangure ku kintu aho ku bintu twese tuzi yuko mw'iyi si hari amadini menshi. Kuba hari amadini menshi mugani ugasanga twese dufise iherezo aho dufise urugendo rumwe. Ni inzira nyinshi abantu bacamwo mugani twese turiko turagenda ahantu hamwe. Ahantu hamwe naho ni ku Imana. Ku Imana. Imana yaremye byose, Imana yaremye isi n'ijuru. Rero twese dufise ingendo imwe mugani duca mu nzira zitandukanye. Hariho amadini menshi, hariho Abisilamu, hariho Abagatolika, hariho Aba-Adventist, Aba-Adventist, hariho Aba-Jehovah's Witness. Urumva n'amadini menshi, ntibagiye n'amadini y'abasenga ibishushanyo. Urumva ico n'ikindi kiganiro. Rero kuba ari amadini menshi mugani tuba dufise iherezo rimwe. Rero hariho abantu aho umuntu ashobora kuvuga ngo ati jewe sindemera yuko hari Imana, sindemera yuko hari ikintu aho umuntu kiri hejuru yacu, kiri hejuru ya twese caremye ibi bintu byose. Ariko kugira uwo muntu umutahuze yuko Imana iriho, yuko hariho uhoraho, kugira umutahuze neza, urumva ntiwomubwira ibintu bijanye n'Imana utamubwiye impamvu ibi bintu byose biri kwisi biriho, kandi iyo mpamvu nta yindi mpamvu nyene atari Imana, kubera niyo yabiremye. Mugani ni kumutahuza cane cane ivyo bintu aho ibi bintu ingene biriho, hanyuma kazomubwira n'ijambo ry'Imana. Mugani wamaje kumutahuza igituma wene ariho, igituma n'ibi bintu biri impande yiwe biriho, n'igituma yo kurikira Imana kubera niyo birema byose. Cyo uko ndabibona, kubera keshi abantu bagenda kwisengera n'abantu bamaze kumenya Imana, abantu bagomba kwegera Imana. Mugani bajya batagenda kwisengero, harona bagenda n'abatagenda mugani bakaba bazi Imana icarico, n'abandi usanga batagenda kubera ntibazi aho ntibafise ubumenyi bw'Imana, ntibafise ubumenyi bw'ijambo ry'Imana kugira nabo baronke iryo tahuro, kugira nabo nyene baronke uwo muco wera. Rero kugira umuntu amenye ingene yo mwegera uwo muntu ni ibintu usanga bigoye, kubera hari abantu ego bagomba kumenya Imana n'abandi batagomba kumenya Imana. Urumva naho wogenda ukadodora, aho naho wogenda ukagomba kumubwira amajambo abiri atatu usanga atagomba kuvyumva. Hariho n'abandi babizi ashobora kumenya Imana icarico, mugani mukaba muriko murayaga, aho muriko murayaga nyene ku bintu bijanye n'Imana ukumva ni ibintu apinga. Cane cane abantu bapinga n'abantu ari usanga ari abantu basenga mugani bakagwa, n'abandi batasenga mugani batahuye ijambo ry'Imana mugani ntibaryemere aho
bugurukire mu mutima neza kugira nabo nyene bashobore gukwirikira uhoraho. Rero nka jewe ari umugenzi mfise, umugenzi si umugenzi ahubwo ndovuga ngo ati umuntu dukorana. Rero umuntu arazi ivy'Imana cane mugani kugira umubwire ngo ati Imana iriho kubera ibi n'ibi, usanga nawe ariko arakubwira ibindi bintu, aratahura ivyo ari vyo mugani ntagomba kwemera, ntagomba kwakira uhoraho nk'uko bikwiriye, nk'uko ari we mukiza wacu twese, ahubwo wene abifata nk'ibindi bintu abantu bizaniye, nk'ibindi bintu abantu biyumvira bishira mu bwonko, nk'uko ndovuga ngo ati ngo iyi si ni isi ifyatagaye. Urumva ico kintu n'abantu bavyizaniye ngo ati isi irafyatagaye, mugani twese turamenya yuko isi itafyatagaye. Rero abifashe nk'uko akabifata nk'uko ari ibindi bintu abantu bazana, ari ibindi vyumvira abantu bazana, cyo usanga bigoye kumubwira kumwemeza, si kumwemeza aho kumubwira yuko Imana iriho, cane cane arabiye ku bugingo bwiwe ngene abayeho n'ingene ibintu byose bitobaho hatari ikintu kiturengeye twese cabikoze. Hari video ndigeze gusohora nyene kuvuga ngo ati ingene woshobora kwemeza umuntu nawe ugatahuza umuntu kw'Imana iriho, kubera n'ikintu utazi Imana bigoye ko wokibwira uwundi muntu. Mugani uzi Imana urashobora kumubwira akatahura, mugani nawe nyene atagomba gutahura urumva biragoye kumubwira aho kumutahuza Imana kiriho. Mugani twese turafise ikintu dukwirikira, aho umuntu aho ibintu dukwirikira. Kuvuga ngo ati hariho abakwirikira Imana n'abakwirikira ibintu vyavyo byose kw'isi baha igiciro cane kuruta ibindi bintu. Rero iyo igahinduka ya Mana yabo usanga ari ibintu bigoye, kubera iyo amaze guha igiciro ikintu biragoye ko umuhinduza ngo ahe igiciro ikindi kintu atabona kandi atazi yuko kiriho. Rero nka twebwe abantu twese kw'isi kubona niko kumenya kandi niko kwemera. Mugani ku bintu bijanye n'Imana si kubona ngo niko kwemera, ahubwo kumva ni gutahura, ni kumenya yuko burya kweri ibintu iyo bitabaho ingene vyabaye, sinzi ingene vyabaye mugani, kubera hari ikintu cabikoze, hari ikintu camfashije muri ibi bintu, gasanga ni kone natwe dutahura twihaye intuzenya, mbega bavyitwa ngo iki, kwemera oya si kwemera, faith twihaye faith, kubera ni ibintu biturengeye mugani bitubako, vyemeza yuko hariho uhoraho, aho hariho Imana isumba vyose, iri hejuru ya vyose kandi ariyo yaturemye. Aka episode ni kantu gatonya, aka episode gatonya gusa nyene nako kuvuga ngo ati wa muntu utemera yuko hari Imana, uramanza wiharura wirabe mu buzima bwawe uvuga ngo ati okay, Imana ntiriho. Vyumvikane wewe hari ikindi kintu uha igiciro cane kuruta iyo Mana utabona. Rero iyo Mana utabona nico kintu uha igiciro cane, urabe ko birutana au bisumbana, kubera ico kintu wahaye igiciro uzorabe n'ubuzima bwawe uvuga ngo ati okay, none iki kintu camaye mu buzima bwanje, iki giciro ndahaye nicone cabizanye aho nicone catumye ibi bintu bimbako. Urumva umuntu uri kuza arikosora kazararaba ibintu buke mpaka atahuye yuko burya ukuri kuriho kandi ukurondeye urakuronka.